kandi mwumvise yuko twabashiriyeho akaganuke ku muntu azotomboza ibitsinde bizoneka mu rukino rwa El Clasico ruzohuza umugwi wa FC Barcelona ndetse n'umugwi wa Real Madrid. Andika muri commentaire ibitsinde bizoneka muri urwo rukino ndetse usige ni nimero ya limikashi yawe. Turabaramukije mwebwe mwese musanze mukurikirana ibiganiro vya Ganawe TV, twizera ko mumeze neza cyane aho muherereye hose. Kuri no musi rero turinga kugira ngo dushe kuganira amwe mu makuru agiye atandukanye ariko aravugwa ku mugabane wa Buraya, aho tuza kuba tuyahera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tuze kuraba mbega imigwi yaduserukiye muri CAF Champions League. Ndavuga umugwi wa Aigle Noir vyifashe gute, aho ugiye kuba utana mu mitwe n'umugwi wa Al Ahly Cairo mu gihugu cya Egiputa mu rukino rwo gusubiriza, ndetse tunarabe n'umugwi wa Flambeau du Centre ugiye mu gihugu cya Tanzania kuba uhura n'umugwi wa Singida wo muri ico gihugu mu rukino rwo gusubiriza muri Energy Confederation Cup. Naho nyine turaza kuraba uko bizoba vyifashe, turaza guca muri iyo migwi ibiri, turaza kuhava duce twerekeza n'ingoga ku mugabane wa Buraya, aho tuza guca muri ya mahiganwa atanu akomakomeye, ndetse tuze kuba tuyahera na cyane cyane mu rukino rukunzwe n'abantu kwisi, urukino rwa mbere rukurikiranwa n'abantu cyane, urukino rwa El Clasico ruhuza umugwi wa Real Madrid ndetse n'umugwi wa FC Barcelona, aho tuza kuba twatebera twinjira neza na neza idoni ndi muri ayo makuru kugira ngo turabe uko bizoba vyifashe muri iyo migwi ku mpande zose ko ari zibiri. Turaza kuvaho muri El Clasico twerekeze ndetse mu yandi mahiganwa, ndavuga nka za Premier League, turabe uko bizoba vyifashe muri no weekend. Rero ayo namwe n'ayandi twabateguriwe, ni musangwe ikaze muri kino Ganawe TV. Nkuko mubibona kuri mikro ya mbere ni Jeyo Cyubahiro Loïc, nkuko musanzwe mumenyereye mwana muri kino kiganiro, ariko kandi ibumamfu bwanje ndafise umutumire, reka tumuhe ikaze yongere anabidondore mwebwe musanzwe mukurikirana kino kiganiro cyacu. Ya Cyubahiro Loïc, murakoze kunyakira muri studio za Ganawe TV. Hama ku mazina nitwa Irankunda Jasiel Tazira Fabrizio Romano, abasanzwe ndumwanditsi ku kinyamakuru cha Top Sport News. Amakuru uyu munsi nkaba nishimiye kuba ndi muri studio za Ganawe, tukaba tuje kuba tubahereza amakuru y'inkino. Reka mpereze ikaze abanwanyi bose cyangwa abakunzi ba Ganawe TV kugira dushobore kuba tuza mu makuru y'inkino agizwe. Jose, nizere ko umeze neza. Meze neza kabisa, ndashima. Nawe ndabona ko umeze neza kabisa. Naje ndabona ukuri imeze neza, ariko kandi ndibaza ko nabari ko baradukurikirana nabo nyene bameze neza. Jose, reka duhera amakuru yacu ngaha mu gihe cy'u Burundi, na cyane cyane muri CAF Champions League. Turafise umugwi wa Aigle Noir Fighters waje kubuserukira u Burundi mu kuba utahukanye ikombe ca Primus League Burundi mu mwaka uheze w'inkino wa 2024 ushira 2025. Urukino rwa mbere rwaje kuba rubera ngaha kuri stade Intwari mu ndwi iheze. Umugwi wa Al Ahly Cairo uza kuba utsinda umugwi wa Aigle Noir Fighters igitsindo kimwe ku busa mu rukino rutari rworoshe na gatonya. Abanya Egiputa bakura ngaha ku butaka bw'u Burundi intsinzi igitsindo kimwe, maze uno munsi Aigle Noir Fighters tuvugana iri mu gihugu ca Egiputa igiye kubikina n'umugwi wa Al Ahly Cairo urukino rwo gusubiriza. Mbega umugwi wa Aigle Noir Fighters ni giki usabwa kugira ngo turabe niba uri ko ushobora kuronka intsinzi y'umugwi wa Al Ahly? Mbega ho birashoboka? Mu mpira w'amaguru nta kintu na kimwe kidashoboka, ariko ekipe ya Al Ahly kuba yaravuye ngaho i Bujumbura ifise intsinzi, novuga yuko ari isheki ikomeye cyane kuri ekipe nka Aigle Noir, kuko burya ino muri Afrika muri zingino za CAF Champions League cyangwa CAF Confederation Cup, iyo utsindwe urukino uri muhira wakiriye aba ari isheki. Nyimba ino ekipe ya Al Ahly yaraje ngaho mu gisagara cya Bujumbura ikaronka igitsindo kimwe, bisigura yuko Aigle Noir kuja muri hariya muri Egiputa bisaba niba uri kwizotsinda ibitsindo bibiri ku busa, kuko nubwo yoza gutsinda bibiri kuri kimwe n'ubundi raza gusezererwa kuko ni bi exterior muri Afrika iracyari. Rero novuga yuko Aigle Noir kuba yarashoboye kunanirirwa ngaha i Bujumbura ni isheki ikomeye cyane, ariko nitwovuga ngo byarangiye umupira w'amaguru byose birashoboka. Rero bisaba yuko boje hariya i Cairo Stadium kuri kiriya kibuga cha Al Ahly bagakanira bakarondera kiya gitsindo batsinzwe ngaho i Bujumbura, ariko bakirinda yuko binzizwe igitsindo. Navyo ni ibintu bigoye kuri ekipe ya Al Ahly, ekipe tubona yuko ifise abakinyi bakomeye cyane. Rero novuga ati
ni ibintu bitazoba vyoroshe ku munsi w'ejo kuri Aigle Noir kuko amwe mu mateka tumaze kuba tubona yaba mu myaka ya 2000 yaba mu myaka ya 1981 imigwi yo muri Egypt keshi yarananirirwa ngaha ntiyarenze igitsindo kimwe ariko kuza ngaha bakadutsinda ariko iyo ugiye hariya muri Cairo ya Egypt ntumva yuri muzima ni equipe ziba zikomeye cyane zikina ku bafanzi benshi zifite abafanzi benshi kandi barashigikira cyane kandi abarabu baritanga cyane bari wabo niyo mvuga ati ni ibintu bitazoba vyoroshe kuri Aigle Noir je nshoboye kuba ndawa nta mahirwe no yiha vraiment ubwo ndi umurundi biragoye cyane kuri equipe ya Al kuko equipe ya Al bafise n'ama project akomeye sivyo no kuvuga yuko umupira w'amaguru byose bishoboka ariko equipe ya Al ni equipe bifise ama project akomeye yazanye umumenyereza wo muri Denmark mukuye muri equipe nka Augsburg bafise abakinyi nka ba Trezeguet bazizo no vuga ati ni esheke kuri Aigle Noir ariko byose birashoboka ariko je nta mahirwe no yiha kubwi wanje ndabona isezererwa rya Aigle Noir ariko reka turindire ni ku munsi w'ejo samo ni ku munsi w'ejo aho umugwi wa Aigle Noir Fighters novuga ko hajya ahantu ikiya kibuga cy'umugwi wa Al Ahly Cairo ni nko mu kuzimu yani nko mu kuzimu n'abafanzi ibihumbi 42 umwe ko batandukanye nabo ngaho kuri stade Intwari 18 yego rero murumva ko ni ibintu bitazoba vyoroshe kuri kote ya Aigle Noir Fighters mbega nk'umumenyereza Jimmy Ndayize ni giki asabwa niburi buri basi ego nivyo kutsinda umugwi wa Al Ahly ni ikintu kigoye ko n'umwami n'umwami nkuko tumva Real Madrid Champions League 10 nayo bwa muri Afrika nako yamaze kuba ihifatira ifisa ibikombe byinshi 11 yamaze kubitahukana ngaha umugabane wa Afrika ikaba na equipe ya mbere ifise ibikombe byinshi kwisi mu mateka rero ni ikintu kitazoba cyoshe mbega ko tumenyereye nkuko twama tubibona equipe zo ngaha mu Burundi zamazihura n'ingwane gutsindwa ibitsindo byinshi mu gihe zisohotse iyo zahuye n'ino migwi ikomakomeye mbega ni giki equipe ya Aigle Noir Fighters bari kumwe n'umumenyereza wabo Jimmy Ndayize boshobora gukora mugabo kugira ngo tubone nubwo vyoshoboka ntibatsindwa ariko bakaza batsinzwe n'ivyo bitsindo bikenya yakubwiye wanje Jimmy Ndayize n'abasoro biwe cyambere kamanze mvuge kuri Jimmy Ndayize ngerageje kuraba urukino yashoboye kuba kina kuri stade Intwari byaragaragara yuko ari umugabo yinjiye mu rukino akina ama block yo kuzibira ubundi ntivyari bikuriye ko yari kuzibira hani wacu twari kurondera ni buri tukagenda tunganije ni buri tukazoja hariya muri Cairo Stadium akaraba uko agerageza tugashobora kuba base tunanganya ariko novuga ati kuja muri Cairo Stadium kwa Jimmy Ndayize n'urugamba agomba kuba yakina je yo kwataka agasatira karondera ibitsindo apana kuja gukina ibintu by'amablock byo kuzibira kuko niburi imba yaratakaje ngaha kuri stade Intwari niburi hariya muri Egypt bimusaba kuzorondera igitsindo yatsindiwe ngaha kugira naho ubundi abandanya agerageza ashobore kuba yanatsinda novuga ati Aigle Noir baratweretse urukino rwiza twese twaratangaye kubona nka equipe ya Aigle Noir ishobora gutsindwa igitsindo kimwe n'umwami wa Champions League muri Afrika beshi bayicira urubanza tirajya bitana ariko re kuri Jimmy Ndayize ico novuga ni nkuko yoshobora kuba Kenya urukina kaza satira pana kuzibira kuko iyo mubara bwiye kuzibira naravye match equipe ya Pyramid yawe na equipe yo mu Rwanda yitwa APR ni kuvuga aba umumenyereza wa APR ico gihe yaja zibira kuri Pyramid ico gihe bari ibitsindo bitandatu kubusa urumva rero ugiye mubara bisaba yuko wataka urataka mugahangana nabo kandi bakomeye ku ruhande ugerageje kuraba arabye n'igitsindo je naye nagerageje ku rubuga rwanje ndabwira abantu ati equipe ya Al Ahly nama nkurikirana ni League ni equipe ica ku makoti komeye ku makote na 11 ati aho bizogenda hose Aigle Noir izotsindirwa ku rukino ruzoba ruciye ku ruhande rero novuga ati uwo mugabo ntuzeje Jimmy Ndayize n'abasore biwe nyimba barabahaye akaje agasheru kabute nyimba agomba kwemeza igihugu nibasatire kuzibira nta kizova mu genzo wa ndamuzombwira ubwoko kajya amahera nyakuba wa Reverend kure yabahaye urabona by'ukuri ko bashobora kuzatsinda canke numuzi wibuye nawe nyene yabahaye ijya amafaranga arafasha cyane biratuma abakinyi bumva bari dynamique baja mu rukino bavuga ati twarahawe amafaranga urumva dutegerezwa kuyakorera biratera intege muri equipe nibaze ko ari ikintu ciza Reverend kuri we yakoze gitera intege abakinyi rero so ejo baraza akazi bafise sakazi ko kuja kuzibira kuko urukino bararutsinzwe bagomba kwataka babona insinze nubwo mbona ari ibintu bitoroshe cyane nivyo ni ibintu bitoroshe ariko turavye kuri projet za Aigle Noir Fighters ni equipe yoyo ifise projet zitandukanye nk'izo tuko turana muri Flambeau du Centre kuko Aigle Noir yoyo ni equipe yareze bajya bana urabizi kuva bakiri batonya irabadoza baraca za Tigre Noir deje no musabo dufise muri Aigle Noir nka bose bavuye muri equipe ya Tigre Noir rero nubwo vyoshika nibatsinde equipe ya Al Ahly ariko ku ruhande rw'abakinyi bwa barafise motivation gushobora kwitwara neza barafise abakinyi batari yake ba Sostene ba Karim n'abandi kugira ngo bareko ashobora kuronka isoko ryo kugwa nivyo gutsinda Al Ahly
naje ku ruhande rw'iwanje no bihe amahirwe make Ni make cyane cyane. ni make cyane ariko kandi nk'abana bagikeneye kuduza niveau kariyere yabo nico gihe cyuko bashobora guhangana na equipe ya Al Ahly kugira ngo bashobore kuraka ko bashobora kuronka amasoko akomakomeye maze bigakunda bakava ngaha mu Burundi narijya tubona ko Reverend kuriyo nta kindi gikorwa akora uko bukeye ko bwije arondera amasoko abakinyi biwe nta zindi vision afise rero ndibaza yuko nico gihe nkuko uwitwa Karim yigenje neza mu rukino ruheruka Al Ahly ya kinye ngahi Bujumbura nico gihe rero novuga ko abakinyi ngaha iwacu na cencaye muri Aigle Noir ko bashobora kwironderera amasoko ya nakaryo keza kuba basohotse muri Egypt iganwa rya Egypt ni iganwa rikomeye cyane ku mugabane wa Afrika novuga nubwo byoshika bagasezererwa birashobora kugurura imiryango ku bakinyi ba Aigle Noir kuko hariya muri Egypt bafise n'imbonesha kure zikomakomeye cyane usanga ziko zerekana amamaci yawo nibaza yuko bano basore ba Karim kuba barigenjeje neza ngaha kuri Stade Intwari gutsindwa igitsindo kimeje novuga ko kuri Aigle Noir ni intambwe nziza kuko equipe ya Al Ahly ni equipe bigira amahokritema y'abakinyi bakomakomeye cyane nibaza yuko azoba ari intambwe nziza kuba bariko baragenda i Cairo nubwo byoshika bagakora kuko gusa n'amateka arashoboka bashobora kuyandika sino hariya nubwo nabahaye amahirwe make ariko nibaza yuko isoko yo barashobora kuyironka kuko zino nkino iyo uhuye n'iyi migwi za Al Ahly Mamelodi Sundowns equipe nka za Pyramid keshi uri umukinyi nk'ubu twebwe mu Burundi ndabona yuko keshi nta mahokritema tugira nimwabona Aigle Noir ivuyemo ntimuzobabare je nama nakivuze kino kintu ino migwi hano mu Burundi nimba tuzoguma dukoresha abakinyi bahani wacu gusa tutaja ku masoko duhangane n'iyi migwi ya ba Pyramid izi za Simba Sport Club tugende natwe kugura isoko tuzana abakinyi bashasha babasatizi bava za Cameroon ntiduzoshobora gushika kure ariko nibaza yuko iki gihe bintanguye kubona ishusho mu mpira w'u Burundi turashobora kuba dushika kure ya nuko biza kuba vyifashe rero muri CAF Champions League ku ruhande rw'umugwi wa Aigle Noir Fighters igiye kuba ikina urukino rwo gusubiriza n'umugwi wa Al Ahly Cairo wo muri Egiputa ariko kandi ngaha mu gihugu cyacu Burundi so mugonye no waduserukiye turafise umugwi wa Flambeau du Centre Flambeau du Centre avaye ko twinjira kwanza indani muri rya rukino ni inkuru yaje kuba itangazwa y'uwitwa Edson yamaze kubava mu mugwi wa Aigle Noir yerekeza muri Libya mugwi wari waje nako Flambeau du Centre turi muri Flambeau du Centre muri Flambeau du Centre mbega ino equipe ya Flambeau du Centre suruhombo rukomeye ije kubikora mu gutakaza no mukinyi Edison ya inkuru nkiyibona cyane ya Edison Munamba kuva muri equipe ya Flambeau du Centre ndavye no rukino yakinye ku munsi w'Imana byatumye mbabara cyane kuri equipe ya Flambeau du Centre niyo equipe ya mbere nari nize muri zino nkino yuko ari equipe ishobora guteturira abarundi gashobora kuba yakina amatsinda ya CAF Confederation Cup ariko ncambona ngo Edison Munamba ngo ntiyashoboye kuba jana n'abandi mu gisagara cya Dar es Salaam n'uruhombo rukomeye cyane nibaza yuko kubura Edison Munamba muri staff muri effectif ya Flambeau du Centre n'uruhombo rukomeye twarabonye ko ari umukinyi nimero 10 mwiza nubwo ko mino champion yacu dufise rero kubona uyu Dodi azogenda mu gihugu ca Tanzania gurana equipe ya Singida Black Stars adafise Edison Munamba n'uruhombo rukomeye kuko ugerageje kuraba n'urukino rwo ku munsi w'Imana niwe yashoboye kuba bagomborera igitsina niwe namukinyi yanagoye cyane Singida Black Stars rero novuga ati n'uruhombo rukomeye cyane urumva n'ikizereze cyaciye kimperamwe mbonye Edison Munamba ashoboye kuba atagaragara mu rutonde rw'abakinyi ya si wowe nyene kandi agiye kutazoboneka muri urwo rukino n'uwitwa Faustin Likau Kitoko nawe nyene umumenyereza Dodi aje kuba amenyesha yuko yamusize kubw'imvozi wiwe nyene imvo za technique mbega ho ubundi ho sikinogo umumenyereza Dodi yoba ariko ariyimbira nyuma yuko tubonye uwitwa Edson Munamba atagiye kuba aboneka no mugwi wa Flambeau du Centre ya neko ndagerageza kuraba ivyo yareka aravuga ku munsi w'ejo Dodi nyuma yaho bamubajije ati none coach kona ushoboye kuba uja muri Dar es Salaam udafise Edison Munamba ndetse na n'uyo Faustin we kuri wewe nta mpungenge wo bufise nabonye ivyo Dodi yashoboye kuba yishura yavuze ati nivyo tugiye muri Dar es Salaam tudafise umusore Edison Munamba ati birababaje yavuze uko Edison Munamba ari go ruhengeri rwa mbere bafise muri equipe nabonye uko ivya Faustin ntaco byamubwiye ariko ikintu biraboneka yuko coach kuri Edison Munamba abona yuko ari esheke bagize muri equipe ya Flambeau du Centre ubundi Faustin nibaza yuko kuba yamuhagarikije ni impamvu nyinshi utoshobora kubusigura utari umumenyereza ni wazi impamvu ashobora kuba yabuze ati we nitujana naje kubona gwa vraiment ndabona yuko ni kinogo gisanga uko mujya no muri Primus League Burundi ikibazo cyo badisi kiracahari none muri equipe nationale ntamba mu biragaragara kabisa rero uno Edison Munamba numwe mu bakinyi moteur
Makle Beza cyane kabisa. yuno menyereza Dodi yarafise yagira ko kabisa voilà rero kuba vyukora mutakaje na cyane cyane bagiye kuba bakina rukino nkuru ujya ntiyanagoye iyi Singida yonyene nijya equipe yindi nijya equipe ya Kadari yo mu voilà na nyina ni mukinyi wana ko yaje kuba abagora cyane ha mu rukino rwa mbere nubwo gusubiriza yaje kuba abinjiza ibisindu bigera kuri 2 rero n'umukinyi bona atariko ararosha ibintu yarari ku rugero rudasanzwe wabona ko baje kubana mwikora ko muri equipe nationale nubwo atashoboye kuba ahabwa wo kuba ariko n'uruhombo rudasanzwe rero ni Flambeau du Centre na nyene ku munsi wejigiye kuba itana mu mutwe n'umugwi wa Singida Black Stars mbega Flambeau du Centre tuyitege kwiki Flambeau du Centre ni kuyitega kuko nivyo Singida Black Stars narayiravye ni equipe ikina pressing nziza cyane ni equipe novuga yuko kuzanga he Bujumbura nayo nyene equipe zani wacu zose novuga yuko zarosesheke nubwo mbona yuko Flambeau du Centre ayo equipe yagerageje nubwo itatsinzwe yanganije ariko kunganya igitsindo kimwe ku kindi vyumvikana yuko equipe ya Singida ibifise nk'ibitsindo 2 kuri kimwe kuko bwa bundi nyene B exterieur guma ya harugwa reso novuga ati kuri Flambeau du Centre nakazi kazo gakomeye kuri Azam Complex kuri kino kibuga Singida izobakiriyako kuko ubundi Singida niyanganya ubusa ku bundi urumva equipe ya Flambeau du Centre izo kisezererwa urumva re kuba bagiye batafise n'izana Edison Munamba gusa nabonye umumenyereza yavuze ati tuzogerageza duhindura umukenyuro tuzogerageza dukine turabe yuko dushobora kuba turengana nabonye umengo arashobora kubikora reka tumyizere bivaye n'impinduka nabonye yagize amaramplace magoye ariko nta muntu yoca avuga ngo urumva vyarangiye kuko ngirageje kuraba equipe nka Singida Black Stars ubundi ndodi hamwe yo kenyura neza agashobora kuba fuka ikinogo cha Edison Munamba turashobora kuba twana equipe ya Flambeau du Centre ishobora kwandika amateka birashoboka ubwo koko ko ibi bintu vya Edison Munamba bibaye bitari muri gahunda byarateguwe neza ubwo koko bazoronka umusubirizi ku rukino nkuru ni ibintu bibabaje cyane cyo gituma namvuga ati reka mvuge kino kinayo ko mumbabarire je mu mpira wo mu Burundi vraiment nkibona ibintu numvise mbabaye cyane je namankurikirana amahiganwa menshi izizo mu Rwanda izizo muri Uganda izizo muri Tanzania urumva bubu ahantu bageze ahantu mu maproje bagomba kugwanira ibikombe vya CAF Confederation Cup Champions League rero wewe mu gihe nawe uje muri izo proje ukaza wumva umukinyi ugira ko nguramugurishije nihiganwa rikibandanya agikina abari uruhombo nyimba bari babazaniye ama miliyoni angana gute bari kuyareka bakavuga ati umusore azova muri equipe ya Flambeau du Centre ari uko ahejeje kuba akina runo rukino rwa Singida Black Stars novuga ati ni ibintu bibabaje cyane vyambabaje cyane n'ubu biracyambabaza n'ubusinda avyandika kubera akababaro nageze je ikintu ndiko ndabona equipe zo nga mu Burundi wacu rimwe rimwe mpora mengo nta projet zigira nta projet tuvuga nka Aigle Noir yo niyo bigoye kugira ngo ishobore kugurisha umukinyi champion kiri hagati cyangwa ariko rakina nk'izi nkino za CAF Champions League cyangwa Confederation Cup ariko ku mugwi nka Flambeau du Centre uzicuri kurarondera kureka none okay basi equipe yari yaguze uwo mukinyi mugayira iramurekeye muri equipe ya Flambeau du Centre none ntibari bazi ko bizoshika uno mukinya akagenda muri equipe ya yari aje kuba imugura kuki batabaye barategura hakiri kare umukinyi ashobora kumusubirira mu gihe uwitwa Edison Munamba yoba ashoboye kuba ava mu gwa Flambeau du Centre ubirenda bibona nkugusamara ku ruhande rw'umugwi wa Flambeau du Centre nugusamara gukomeye cyane nugusamara vraiment nyimba bari bazi yuko ino equipe ya muri Medina yo muri Libya yaje kuba ibagurira uno musore bakaca bagira bakijajara bakanka kuzana umusubirizi n'uruhombo rukomeye bishobora kubakora ko ku munsi weje muri Tanzania tukabona ibura rya Edison Munamba rero novuga ati birababaje cyane novuga yuko nabo nyene barimye amakuru itangaza makuru je namanumva ngo barafise abanyamakuru babavugira eske kwereka abo banyamakuru bavugira Flambeau du Centre batashoye kuba bagerageza kurondera ayo makuru babaza ati mbega Edison Munamba bimeze gute bose babonye surprise Edison Munamba ntiyagiye byarantangaje nagenze mbona bikora novuga ati Flambeau du Centre barijajaye nimba ariko baragira ibi nimba bagomba gushika kure irifo yo kugumana abakinyugira kwa ahubwo kongezamo izindi yere maze gushobora kugushikana kure ni giki umugwi wa Flambeau du Centre ubona usabwa kugira ngo ushore niburi kuva imbere y'ino mugwi wa Singida Black Stars waje kubutahukana Sekafa Kagame umwe mu migwi myiza iri kurigenza neza ngaha mu karere ka Yas kuri Flambeau du Centre n'ubundi bisa nk'ivyo Aigle Noir isabwa kuko na Flambeau du Centre bamenya yanganije igitsindo kimwe ku kindi ubundi Flambeau du Centre nayo ivyo isabwa ni kuja hariya muri Azam Complex bakamanza bakarondera igitsindo Flambeau du Centre ntigomba gukina ngo urumva ngo tunganye kuko si byandi vyibura yabakuyemo igitsindo cha B exterieur novuga ati kuri equipe ya Flambeau du Centre nayo nyene itegerezwa kuja kuri Azam Complex ikamanze gatsinda igitsindo kandi n'ikindi kintu
iyi ekipe ya Flambeau du Centre kuriye kwitondera ni kwinziza igitsindo hariya muri Azam Complex kuko igitsindo cha Singida Black Stars nicamara kuja urumva bizoba bigoye cyane kuko nubwo bazotsinda 2-1 ekipe ya Flambeau du Centre izoba yavuyemo kuko urumva bisaba yuko ekipe ya Flambeau du Centre ubwa mbere ikomeza attack karondera igitsindo hakiri kare nko minota ya 35 kabifise igitsindo niburi uwo bita Ndodi agahinyanyura defense neza pana kucagira ama remplacement yihuta yatwabonye akuyemwe mu kinyari karitwara neza kandi nikindi nabonye abakinyi ba Singida Black Stars bafise amateye abakinyi barebare cyane bisaba yuko uzibiza abakinyi barebare kuko ukaza ugashyiramo abakinyi bagufi twarabonye n'abakinyi bakomeye cyane ku mipira y'imiterekano naravye match bakuyemo Rayon Sport yo mu Rwanda umva n'abakinyi urumva bakinira ku mipira y'imiterekano cyane amakone amakufra urumva aho equipe ya Singida Black Stars udashoboye kubizibira neza ati uyima amakone n'amakufra ubundi ishobora kuba yagukorera bibukavamo ya nuko rero vyifashe ku ma equipe abiri ya Aigle Noir ndetse na Flambeau du Centre zaje kuba ziserukira igihugu cyacu Burundi mu nkino za CAF Champions League ndetse na Confederation Cup reka tuze tubandanya mu makuru yo ku mugabane wa Buraya ku mugabane wa Buraya rero amakuru ya Cheka tuyahere mu mugwi wa FC Barcelona ndetse na Real Madrid hariya mu gihugu ca Espagne n'urukino rudasanzwe urukino rukunzwe n'abantu benshi kuri inosi urukino rukurikiranwa novuga ruza kuba ruhuza umugwi wa Real Madrid ndetse n'umugwi wa FC Barcelona ku munsi w'Imana mbega wumvise urukino El Clasico kuri wewe rukubwira iki ya kuri jewe ico bimbwira El Clasico ni jambo risigura ru grand match kino rukomeye abarurukino barurindiranwe n'igishika cishi n'abantu benshi cyane bavuga ati umunsi ni kurayi imigwi ikebana bari imigwi ikebana ubundi n'imigwi tabihuza akantu kose kabayuza wumva nakasenda mushigikiye nakasenda urumva rero abarurukina abantu bose baba barindiriye eske ninda zo gutsinda n'urukino bakunda kuba bavuga ati n'urukino rushobora kuba runatanga n'igikombe reko batwumva yuko tugiye kuba turaba El Clasico muri La Liga bisigura yuko tugiye kuba turaba equipe ishobora kubitwemeza yuko twoshobora kuba tuvuga ati iyi n'umufavori ishobora kuba yatwara La Liga ya nico novuga kuri Clasico wanje isigura ya kubasanzwe bakurikirana ibiganiro vya Yaga Nawe TV tubabwire yuko uno munsi muri kino kiganiro c'inkino babateguriye akantu kadasanzwe icuko usabwa n'igiki wewe uri kubadukurikirana canke warumaze igihe udakurikirana bino biganiro banza urabe neza ko wewe uri sabone canke wamaze kubufyonda kuri subscribe hama ico usabwa n'igiki n'urukino rugiye kuba ruhuza umugwi wa Real Madrid ndetse n'umugwi wa FC Barcelona genda muri commentaire wandike utomboze ibitsindo bishobora kuboneka muri ugo rukino no kuvuga score exact nimba Real Madrid ukeneye izotsinda uvuga ibitsindo izotsinda umugwi wa FC Barcelona canke nimbushikiye umugwi wa FC Barcelona utomboze ibitsindo umugwi wawe wa FC Barcelona uzotsinda umugwi wa Real Madrid ku munsi w'Imana ndetse ugende unasize nimero yawe ya Limikash agashimwe karategekanije kuri uwo azotomboza ibitsindo bizoba muri ugo rukino ruzohuza umugwi wa Real Madrid ndetse na FC Barcelona gwa El Clasico reka tuze twinjira neza rero idonido muri ugo rukino go ku munsi w'Imana ni equipe ya Real Madrid igiye kuba yakira umugwi wa FC Barcelona ku kibuga cyayo Santiago Bernabeu iri imbere y'uwo mugwi amanota agira kuri abiri mbega duhereye kuri equipe ya Real Madrid ni giki isabwa ko tubona course yamaze kuba itangura muri La Liga hagati ya Barca na Real de Madrid ya kabisa kuri equipe ya Real Madrid kubikorotse muri La Liga kuri June ya 10 igiye kuba yakira umukiro wa FC Barcelona ni equipe novuga iri kuri novuga ku manota bari kuri difference abiri na manota abiri novuga kuri Real Madrid ya Xabi Alonso ubundi n'urukino bagomba kuba bakora ibishoboka byose bakashobora kuba barubonamo 3 points nyimba 3 points zishoboye kuba zibananira equipe ya FC Barcelona iraza kubibakura mu mwanya wa mbere urumva rero yuko Xabi Alonso n'abasore biwe bategerezwa kwitegurira equipe ya FC Barcelona neza nyabugiye bagiye kuba yakira no ku kibuga cyayo bazoba bari imbere y'abafana kandi kuri Xabi Alonso niyo Clasico yiwe ya mbere agiye kuba kina abafana ba Real Madrid baramurindiriye ati mbega umumenyereza yaje kuba duteturuye ku nkino zitanu ziherutse za El Clasico nshizemo gwa Mikali batsinzwe na FC Barcelona Real Madrid rero abafana bavuga ati nico gihe cyuko natwe twoza kwihora equipe ya FC Barcelona tugashobora ko turonka amanota 3 tugashobora tuba tuji imbere novuga kuri Real Madrid ndetse yaba no kunganya birashoboka ariko Real Madrid inyimba igomba kuba yahiganirwa kino gikombe ca La Liga ikacizera neza nitsinde runo rukini biragiye imbere ya FC Barcelona amanota 5
ya ni FC Barcelona nayo iri nyuma ya Real Madrid amanota agera kuri 2 mbega Barcelona yoyo irasabwa iki ya kuri FC Barcelona nayo icyo basaba FC Barcelona yo kunganya urumva Barcelona inganije na Real Madrid n'ubundi Real Madrid izogumira imbere ya FC Barcelona ekipa ya FC Barcelona nayo isabwa kuja i Santiago Bernabeu yazikenyeye irondera amanota 3 ikaja ku mwanya wa mbere novuga ati azoba ari nkuri zo ibabaje cyane ko na ekipa ya FC Barcelona izo bikorose idafise umugabo yitwa Hansi Flick nubwo twagiye tubona amakuru babandanije kuba baja mu butungane basaba ikarati tukura yahawe ku rukino ruheruka rwa Girona bashobore kuba bayifuta novuga ati FC Barcelona umupango wabo nabo barundira amanota 3 bose ni intsinze muri classico nta muntu abashaka kungana abe Real Madrid abe FC Barcelona bose baba bagomba intsinze y'amanota 3 niko vyama bimeze ya ni mu mwaka uheze umugwi wa FC Barcelona ubona ko wibasiye cyane uno mugwi wa Real Madrid iza kuba iwutsinda classico zose zigera kuri 4 kandi itayoroheye ino Real Madrid y'uno mwaka ino Real Madrid ya Xabi Alonso twitege ko yobigiye kwikura mu gasuzuguro yasuzugwe na FC Barcelona ko mwaka uheze wo gutsindwa classico 4 zose atani mwikozemo ya novuga kuri Xabi Alonso nico gihe cyo gutanga icizere rya mbere kuko abafana baramurindiriye nawe nyene nagerageje gusoma ikinyamakuru nka Diario Ase be na staff yiwe baratanze umuco ati muri ino ndwi turaje ko tugiye kuba dukina inkino ziri decisive ati twe turagomba kuba dutsinda inkino zibiri yarasinze gwa Juventus gwa mbere yasezeranye abafana ba Real Madrid kagomba kuba tsinda equipe ya FC Barcelona novuga ngeranije ya na saison iheze Real Madrid yari mbi cyane byaragaragara yuko ekipe itari kiranwana neza nta connection yari hari mu basatirizi attaque byaraboneka ko habuze wa mukinyi ameze nka Pedri Gonzalez cyangwa uyu musore Vitinha babakinyi novuga ati bashobora kuba bakinisha attaque igashobora kubironka imipira nivyo Real yari yibuze novuga ati Real Madrid kuba yaragarutse izanye Xabi Alonso akongeramo n'umwana Arda Güler biraboneka ko attaque Real Madrid ubirikeho iratwereka ibintu bishasha ishobora kubironka nka Kylian Mbappe ashobora kuba atsinda amagori agashika ku magori 10 muri La Liga bivyumvikana ko ari equipe yizo narabonye Hansi Flick uberuka Hansi Flick bamubajije ati mbego gerageje kubura aba Real Madrid muri ko murahiganirwa wo yivuze ko yavuze ati byo mbona ndabona yuko Real Madrid bitazokoroha inosezo kuko nayo nyene ndiko ndabona iri mu bihe vyiza ngerageje kurabana Xabi Alonso rero novuga ati kuri Xabi Alonso nico gihe cyo kwereka abafana ba Real Madrid baramwiteze ni ku munsi w'Imana urumva uko akora kose ni gupanga rugero rwa Dimanche abanezereze kuko atabanezereje n'ubundi abafana ba Real Madrid nta kizere cy'ishibazo bamufite ya kuri kote ya Real Madrid ni inkuru nziza ku bakinyi bayo nka Trent Alexander-Arnold wita Dani Carvajal Dani Ceballos baje kuba Nadine Hussein baje kuba bagaragara mu mimenyerezo bivuga ko nabo nyine ashobora kuzoboneka ijana kwijana mu rukino rwa El Clasico rwo ku munsi w'Imana mbega tuvuge ko ari nguvu ziyongere ku ruhande rwa Real Madrid novuga ati nakunguka keza kuri equipe ya Real Madrid kuba bagaruye defense yose usanga bariko barakina kuri nimero 2 batagira abakinyi akina kuri nimero 2 bariko barahengeka yo bita Valverde nibaza kugarura Carvajal na Trent nico kintu cyambere cyabaye ciza kuri Real Madrid kuronka umukinyi wa nimero 2 ari capable gukina kuri nimero 2 neza abari kintu ciza numva azoba arose opportunity nziza yo kuronka Valverde akagaruka muri Mirie ni kintu ciza novuga na Williamson yari mwiza ari kumwe na Militao novuga ati ni kintu ciza kubona nka Williamson ashobora kubagaruka muri defense centrale rero ahantu bizoba bigoranye ni kintu nzoba ndindiriye ku munsi w'Imana eske bano bakinye ko bagarutse uwo bitaje Xabi Alonso azoshobora kuba batanguza kuko dukunze kuba tumenyera ko abakinyi bavuye mu mvune ntibashika bafatisha bisaba yuko umanza kubaha umwanya bagakora ama entraînement keshi yo baje bagaruka urabona yuko ari umukinya garuka atanivo abafise rero vyiza katurindire ariko je ndafise amakenga yuko nubundi list ashobora kuba yaratanguje kuri Juventus ishobora kuba yatangura kuko bano basoro ko bizogenda kose abakinyi beshi ndazi bazokinishwa mu gice cya kabiri beshi ntibazotangura ya ndiko ndibaza nko mu gihe Dani Carvajal n'uwitwa Arnold umwe muri bo bigashobora gushika agatangura mu kibuga kuri nimero 2 ndiko ndabona Xabi Alonso nkuko vyamugoye ku rukino rwa Atletico de Madrid kubijanye n'ikinisho ry'uno mwana Arda Güler ubona ko yamaze kuba yubaka connection idasanzwe n'uwitwa Kylian Mbappe amaze kuba muha half assist zigera kuri 5 amaze kuba ha Kylian Mbappe nigaruka ry'uwitwa Jude Victor William Bellingham umugwa wa Real Madrid na cyane bose ukabona ko bakina muri Mediane ndiko ndabona rero Fede Valverde mu gihe yogaruka hagati mu kibuga ufise Chouameni ubwo
Xabi Alonso ntibizoza kumugora nkuko vyamugoye ku rukino rwa Atletico de Madrid. Ya kuri Xabi Alonso ku rukino rwa Atletico Madrid yarakoze rero rikomeye cyane rero yo gufata Arda Güler akamushyira hanze nivyo bintu vya mbere nateje nari kumwe mbere n'abagenzi b'aba Real Madrid nababwiye ati kubona afashe Arda Güler akamukinisha ku ruhande iyi ni esheka agize kuko Arda Güler yaratwetse yuko ari umukinnyi ashobora kuba ahindura median ashobora kuba akinisha attack n'umukinnyi nabonye afitaniye connection nziza na Kylian Mbappe rero novuga kuri Xabi Alonso ikosa tokora kuri FC Barcelona n'ubundi niryo atoshira ku rundi ruhande ngahengeke Arda Güler yagakwiriye kuba atangura mu rukino rwa Real Madrid kino kuko niwe mumiriye muri bagiye bamiriye Real Madrid fils umumiriye Arda Güler niwe mumiriye azi gukinisha equipe neza kandi ya jembo na yuko Xabi Alonso ntiyarabaye kuba yagakwiriye gushira hanze Arda Güler cyangwa kumuhengesha ku rundi ruhande nubwo ko Arda Güler ategerezwa gutangura muri Real Madrid kuko n'umukinnyi twabonye akinisha atake neza n'umukinnyi novuga yuko ibitsindo byinshi Kylian Mbappe amaze kubatsinda n'umupeti yatwetse yuko connection yiwe ihuza cyane niya Kylian Mbappe rero novuga ati nimba bizomugora kubatanguza gushira umwe yaba Bellingham cyangwa Arda Güler umwe agatangura uwundi akicara iyo tumagerageza nkuko ibinyamakuru by'i Madrid biheruka kubivuga ngareka riga kuzobatanguza bose rero tumagerageza karaba ariko ubundi Arda Güler kumwicari kazoba yishize muri esheke ya nuko bizoba byifashe kuri kote ya Real Madrid ariko kandi reka tuze kuri kote y'umugwi wa FC Barcelona hariko aravuga makuru atari meza ni Barcelona kwanza igiye kubikina n'umugwi wa Real Madrid kuri Santiago Bernabeu itagira umusatirizi wabo nimero 9 ariwe Robert Lewandowski ntibagira umunyegori mushasha baje kubagura ariwe Johan Garcia ntibagira uwitwa Dani Olmo ndetse na Andreas Christensen gushika muri kano kanya nawe ataragaruka mu myimenyerezo ariko kandi n'amakuru atari meza kandi ari karanavugwa kuwitwa Gilles Olivier Kunde aho bona ku munsi wejo ataje kuba akora imyimenyerezo bivuga ko afise ubabare ariko kandi nuno munsi ngo ntiyagaragaye mu myimenyerezo y'umugwi wa Barcelona ariko kandi n'inkuru nziza gatonya ku mugwi wabo witwa Frankie de Jong atakoze imyimenyerezo ku munsi wejo wewe akaba no munsi yashoye kuba agaragara mu myimenyerezo ariko kandi nigaruka y'uwitwa Rafael Ruiz Diaz Berori ariwe Rafinha nawe yamaze kuba agaruka mu myimenyerezo reka duhere kwanza ku ruhande rw'abakinyi baje kuba bagira ikibazo c'imvune mbega Barcelona ntiyoba iri mu mazi abira nyuma yo gutakaza abantu bakinyi bose na kare bakaba bari bamwe mu bakinyi ngendegwa ko na cyane cyane dukunze kuba tubona mu bakinyi 11 uwitwa Dietanz Flick akunze kuba atanguza mu FC Barcelona ya novuga ku byo wanje n'uruhombo rukomeye cyane kuri Hansi Flick kubona muri bano bakinyi bashika kuri batanu bose bashobora kuba bari mu mvune novuga ati ni ibintu bitaba byoroshe kuri Hansi Flick vyagaragaye ko abakinyi biwe bivanye na saison yahera ni saison nziza kuri FC Barcelona bari bakoze abakinyi bari bitanze barushe cyane so novuga kuba agiye kuba kina Clasico Dimanche kuri Santiago Bernabeu adafise bano basore n'uruhombo rukomeye novuga nko kwizina rya Robert Lewandowski n'umusatirizi yashoye kuba anwana neza ari kumwe n'aba Petit ndavuga uyu Lamine Yamal na Rafinha n'abakinyi bashoye kuba bakomveka cyane muri Clasico ziherutse novuga ati ibura rya Lewandowski nibura kabisa ribabaje cyane kuko n'umukinyi mwiza n'umukinyi amenyereye amahiganwa akomeye n'umukinyi ubukeneye muri izi nkino zikomeye nk'izi za Clasico n'umukinyi abamenyereye amahiganwa urumva guhangana n'imigwi ikomeye yabikoze muri Bayern Dortmund novuga ni esheki ikomeye cyane ku ruhande rwa Gilles Kunde nawe no mu nimero 2 myiza FC Barcelona novuga yari ifise ugerageje kuraba n'umukinya kinana neza na Lamine Yamal connections rero bayiko bavuga yuko Gilles Kunde ntituramenya ikibazo afise cyatari ariko biravuga yuko ibaye imisi 2 atagaragaye mu myimenyerezo ubu rero nyimba ari imisi 2 bivuze yuko hamwe ku munsi weje atoyikora iza rya Gilles Kunde gutangura muri 11 bizoba bigoranye cyane ashobora kuzoca kinisha Rojo canke Eric Gracia kuri kijya kibanza cya nimero 2 kuko urumva yuko ari ibintu bitazoba bimeze neza rero novuga kuri FC Barcelona kuri Christensen naho nta byinshi novuga Christensen nivyo n'umukinyi w'igihagararo n'umukinyi myiza ariko nabonye yuko ari umukinyi imbere kuri Hansi Flick muri Prazi we ntakunda kuba mitaho cyane ego ni nkuri bibabaje ku buryo udafise abakinyi ariko iyindi nkuru mbire kuri FC Barcelona mbona igoye cyane kwakira ni nkuru yo kuzoji Santiago Bernabeu badafise uyu munyegura akiri muto Joan Grass n'umunyeguri yatanguye saison nziza biboneka yuko ari umunyeguri kabisa Barcelona miza yari rose ugerageje kuraba saison yahera nivyo uyu Chesney yarashoboye kubasama neza ariko vyaragaragara nko ku rukino rwa Inter Milan equipe ya FC Barcelona yakuwemwo bivanye yuko atamunyeguri miza yari ifise umunyeguri ashobora kuba akora ama save meza agatabara equipe reko kuzoji Santiago bafise Chesney ego nivyo baratsinze inkino
inkino zigera kuri zine za Clasico bafise ubucezi ariko kuri Joan Gracia n'uruhombo rukomeye cyane nirwo ruhombo rubabaje cyane kuri bano bakinyi Hasi Frank atazoja nariya muri Santiago Bernabeu. Ya abo ni kuri kote y'abakinyi bashoboye kuba baja mu mvune umugwi wa Barcelona ushobora kutazobufise ariko abo bo bimaze kuba bimenyekana hano witwa Robert Lewandowski, Joan Garcia ndetse n'uwitwa Daniel Olmo ariko kandi Jules Koundé nawe urumva ko hatangiye kuboneka amakenga nk'uko ubona ibinyamakuru vyo muri Espagne nka Mundo Deportivo na Sport maze kuba bitangaza ko no munsi naho nyene atashobora gukora imimenyerezo rero amakenga ni menshi uko mukinyi amaze gusiba kabiri entraînement zibiri kandi ubwo yokora ni ejo sijana kujana kashobora gutangura biba bigoye ku ruhande rwa Barcelona ibintu bitoroshe ariko nabonye no kuraba neza kuko ingwara zo mu nda zateye abakinyi babo no kuraba icyabaye uburyo babagaburiramwo ya nuko revye ifashe kuri kote ya Barcelona ariko kandi ni inkuru nziza kuba bagarukanye uwitwa Rafinha aje kuba ava mu mvune ndetse n'uyu Frankie de Jong ataje kuba agaragara ku rukino rwa Olympiacos muri Ligue des Champions nyene bivuga ko yari yaje kuba agira akabazo mu nda nawe nyene aje kuba yabonetse mu myimenyerezo no munsi mbega tuvuge ko ni garuka giza kuri Barcelona kuri no mugabo Rafinha ubona ko yaje kuba aheka umugwi wa Barcelona kuva no mwaka weze ndetse no muri zino nkino za El Clasico. Ya kabisa ni inkuru nziza cyane kuri FC Barcelona. Rafinha Belori n'umukinyi ashoboye kuba twereka ko ari umukinyi ashoboye gukina za nkino zi decisive ugerageje kuraba na saison yahera n'umukinyi yoneka ko yakumveka cyane iyo Barcelona yahuye n'imigwi twarabonye bahura na Bayern twabona Rafinha triple twarabonye kuri Benfica tsinda double urumva n'umukinyi muri izi nkino ziba zikomeye umukinyi nka Rafinha bakenewe no vuga ati igaruka rya Rafinha ni garuka giza cyane kuko ugerageje kuraba ndetse no mu maklasika heruka ubu bita Rafinha yatsinze ibitsindi indwi Real Madrid urumva rero kuba FC Barcelona bashoboye kuba bagarura nk'izina rya Rafinha Belori no vuga ni ikintu ciza ni ikintu cizewe kuri attack ya FC Barcelona kuba ufise Lamine Yamal ukacawongera ukagarura Rafinha Belori aba ari ikintu ciza cyane kuba bazoja muri Clasico bafise impande zose z'abasatirize zimeze neza ya ikintu ngeneye ko tugaruka ko cyane mu mugwi wa FC Barcelona cyane twinjira muri tactique indani bimaze ko bigaragara ni gikogwa Dietans Freak kuva ashise mu mugwi wa FC Barcelona yazanye nk'umutego ku yindi migwi ndavuga gukinisha je yo kurarira umukino wo kurariza abakinyi bahuye equipe adverse mu mwaka weze nivyo vyarakora umugwi wa Barcelona gatsindwa ibitsindo bike ariko dufatiye deja uno mwaka muri La Liga ni equipe ubona kiriko irankesa ibitsindo ko bukiye ko bwije na cyane cyane ku makosa ubona ariko arakogwa inyuma na cyane cyane kuva isohoka ry'uwitwa Inigo Martinez ava mu mugwi wa FC Barcelona ni Barcelona ubona ko je yama orge itariko irabakundira muri no minsi mbega kugenda gukina udafise nkuno mukinyi Jules Koundé nivyo Christensen nivyo ntamukoresha ntamufise muri Plaza ariko numwe mu bakinyi ubona ko nawe afitingana cyane n'ino systeme ubwo koko kuja gukina n'umugwi wa Real Madrid usatirwa na n'uwitwa Kylian Mbappé ndetse Nuno Vinicius Junior ubona ku bintu by'amajedo transition rapide banyaruka cyane bafise mu mediateur nka Arda Güler ubwo navyo ntibiri mu bintu ushaka kuzokora ku mugwi wa FC Barcelona. Ya ugerageje kuburaba FC Barcelona heruka gukina ego biragaragara iyi ligne ya Orje no mukenyero mushasha kuri Hasi Frank niyo kurakora neza cyane nko byari imeze kuri saison yahera ariko nagerageje kuba ndabitangaza makuru Barcelona bagenda bavuga ati impamvu ino system itari kirakora neza beshi bayakora avuga ati system imigwi myinshi iramaze kuyimenya yego hari abashobora kuba bategura neza bagashobora kuba bayimenya ariko ugerageje kuburaba nka match weruka Olympiacos biraboneka ko ino ligne n'ubundi iracyakora ariko kimwe mu bintu byatumye ino ligne ya offside yakina uno mugabo Hasi Frank ubona yo kwitakaye nibura ry'umukinyi nka Inigo Martinez umukinyi wo mu defense central kinishi bamfu ubundi we niwe mukinyi wa mbere yarazi kuyobora ijya systeme ya Hasi Frank ubundi ari kumwe n'aba basore aba bakunde aba Balde canke Gerard Martin ba Pau Barce bari kumwe byaboneka ko bayikina neza kandi nimwe mu bintu vyakoze ko Real Madrid irinye ya Orje yateye mu mutego cyane Real Madrid bituma ikubitwa ama Clasico rero novuga kuri Hasi Frank n'uruhombo rukomeye cyane ariko arabura nka Jules Koundé waruheruka kuba ufise urunogo rwa Inigo Martinez n'ubu ntararonka umusubirizi wiwe uciuhusha na Jules Koundé atarakora imyimenyerezo bishobora kuba uzoji Santiago Bernabeu utamufise rero novuga ati
kuri hasi Frank ego nivyo ashobora kuba akosora amakosa numumenyereza nkunda cyane numumenyereza akunda kuba abanya amakosa afise akashobora kuba yakosora numukinyi yababajwe n'ikintu yaba mu bakinyi ikintu batakoze kitagenze neza aragaruka agakosora ukone ko equipe ishobora kuza igakora vyiza rero ntuzotanga rubonye no ku munsi w'Imana ushoboye kubona iyi defense ya FC Barcelona igaruka ku rwego rwiza kuko nabonye mu kinyamakuru nka Diario Sport bavuze ko umusore yitwa Ronald Araujo amahirwe ni menshi ukashobora gutangura akaza guhagarika izi transition rapide z'abo bakinyi Vinicius na Kylian Mbappe kandi twabonye ko uyu mugabo Ronald Araujo nivyo hariho keshi akora amakosa ariko n'umukinyi afise inguvu n'umukinyi afise physique ashobora kwama ugirageje kuraba n'amaklassiko yagiye arakina na Vinicius keshi yaragerageza kumufata bagakinana ni gake wasanga Vinicius ariko arigaragaza kuri Ronald Araujo ya tukiraho nyene kuri Ronald Araujo nivyo amakuru yarasotse ku munsi wejo avuga ko uwitwa Dieter Hunters Freak ashobora gutanguza umukinyi yitwa Ronaldo Araujo kugira ngo ashobore guhagarika na cyane cyane ano ma contre attaque ya Kylian Mbappe ndetse n'uwitwa Vinicius Junior ndiko ndibaza ko twabonye n'abandi bamenyereza baciye baheruka guca mu gwa Barcelona bagerageje kino kintu match zimwe yaramufata Vinicius bigakunda pe izindi match bikamunanira ndiko ndibaza kwibura ryo witwa Christensen ugacushira ko nibice byinshi kwijana biriko biragaragaza ko witwa Gilles Olivier Kunda ashobora kutagaragara muri El Clasico ubwo koko iki kintu cyo kuzana Ronaldo Araujo kiramuhira mugani wawe ikintu uvuze nico je ndiko ndiyumvira ko umengo Eric Garcia na Pogba bari muri defense centrale ubundi kuzoba ariko arahura na Kylian Mbappe umukinyi afise ama physique umukinyi muremure kandi yari afise n'abakinyi barebare je ndiko ndiyumvira ubwo ntidushobora kuzobona abihinduye Eric Garcia akamukubita kuri kabiri tugashobora kubona Ronald Araujo akinana na Pogba canke Araujo agakinana na Eric Garcia akacara ukunda ariko ntivyokunda n'ubundi ashobora kuba zo ari Araujo na Kubars hama akacakinisha Eric Garcia kuri nimero kabiri ivyo birashoboka yarabikoze sinzi umengo yari Clasico batsinze 4-3 ya nyuma bakina na Real Madrid Eric Garcia yakinye nko mu nimero kabiri kandi yaratsinze n'igitsindo kandi yarakinye neza yaragirageje novuga ati shabiri ko biragura ndabona yuko Ronald Araujo ino zina yashobora kabisa kutazokina ibi bandika ibinyamakuru nivyo birashoboka bikazoba ariko ubundi niko ndaraba defense centrale ikeneye umuntu afise taille ari muremure ashobora kunigana na Kylian Mbappe agashobora kumubuza gutera imipira then wamuha nka Kubars cyangwa kamuha Eric Garcia arashobora kumuca kuko n'umukinya afise inguvu rero bisaba yuko woshiramo nka Araujo ari mu gihe udafise Christensen byari kuryoha yabafise Christensen kuko iyo abafise Christensen je ndi nka Hasi Freak no kinisha base Christensen na ntuze na Pogba hama Araujo nkamukubita kuri nimero kabiri kuko Araujo numukinyaze gukina neza na Vinicius aba yihuta Araujo nawe bakiruka bakagwanira ibaraka yimubuza kuyitera rero novuga kuri defense ya centrale ya FC Barcelona cyane cyane linye yose mbere usivye kuri Bard ino linye turashobora kuzobona surprise ya Hasi Frank bimaze kuba binagaragara uno mukinyi Eric Garcia ndiko ndaraba kuri no match yo ku munsi w'Imana hako yo mushira ku ruhande ndiko ndaraba witwa Eric Garcia wewe arakinisha mu mutwe gusumba uwundi mukinyi wari wese dusigaranye muri defense ya Barcelona niwe mukinyi mwiza mbere niwe mukinyi mwiza mbere kino gihe n'ibinyamakuru byo muri Espagne bivuga ati muri defense centrale Eric Garcia n'umukinyi mwiza voilà ni nawo mukinyi maze imisi mbona ko agerageza gukinisha uwitwa Pau Kubarsi muri no system ya Maushi ariko rero kibazo ndiko ndabona uwitwa Ronaldo Araujo bakamushira muri Ajax n'ubundi twarabonye Mbappe akini muri Paris Saint-Germain vyaramugora n'ubundi ahubwo umuntu mbona bikunda gufitingana agashobora no kumufata uwitwa Vinicius Junior kuko amushize Araujo muri Ajax akacazana uwitwa Eric Garcia ku ruhande birazana we kuba bimugora rero ni ibintu dugiye kuba turindira uwitwa Dieter Freak agiye kuba akora mu kurindira mugabo ico naje mbona surprise irashoboka cyane na cyane kuri zibiri numwe mu ba defenseur ashobora kwiyongera kuwitwa Pau Kubarsi ariko kandi muri taninza ku mugwa FC Barcelona nubwo tuguma tuvuga Dieter Freak abandi agacha bibaza none ko Dieter Freak yaronse carton rouge muri ko muvuga gute nivyo gushika muri kano kanya uwitwa Dieter Freak ni wari kategura urukino ni warutegura ariko arategura Clasico ariko ku munsi w'Imana
biravuga ko atazoboneka nubwo umugwi wa Barcelona asuye kurungika ubusabe kugira ngo ashobore kumviriza kujana carton rouge yashoboye kubaronka ku rukino rwa Giron ko yofutwa mugabo apere ya mbere yaranswe ubusabe bwa mbere bwaranswe baswe kurungika ubusabe bwa kabiri ariko gushika muri kano kanya ingingo tuzi ihari nuko yamaze kubafatirwa ibihano byo kutazoboneka ku rukino rwa El Clasico rero akazoba umunsi w'Imana hazo hari icegera cyo kizoba gihari ariko gushika muri kano kanya ni Dientas Freak ariko arategura urukino ari kumwe n'ico cegera ciwe ariko rero ndiko ndibaza gutegura urukino no ku munsi w'urukino nyezera n'ibintu bitandukanye ndiko ndibaza nimba Barcelona itazokogwako nibura y'uwitwa Dientas Freak kuri bando touche y'abamenyereza nabonye ku munsi w'ejo hahise ibinyamakuru nka bya Diario Sport bya Mundo Deportivo ndetse n'ibindi binyamakuru vya hari Catalunya bariko baravuga ati nico cyatumye FC Barcelona isunika tireka tubandanye tukora ubusabe turayuko hasi Frank rya karate tukora yova ko agashobora kuzoba ari kuri akazoba ari karamenyereza equipe yiwe kuko bariko ratwereka ibiharuro vya Marquis Song kino cegera cha hasi Frank ni mu nkino zibiri yamenyereje zose yarazitsinzwe abegwera kuri Leganes uri kugera Leganes itindi gitsindo kimwe kivuye ku mutwe bakaca ija kuzibira yose n'urukino rwa Atletico Madrid rwo mu 12 rwarangiye bibiri kuri kimwe rwatumye Atletico Madrid ija kwisonga uribuka ko yacirangiza ari ya mbere no mumenyereze uboneka yuko FC Barcelona irikira babazwa nibura rya hasi Frank ku munsi w'Imana iguma isunika ija mu butungana tuko bigenda kose tugumiza ko maka turabe yuko ku munsi w'Imana wo bita hasi Frank yoza kumenyereza abasore biwe nuko bizoba vyifashe rero kuri kote y'umugwi wa FC Barcelona ariko reka tuje muri rusangi tumaze imisi tubona umumenyereza yitwa Xabi Alonso ikibazo cyo gutora liste de départ abakinyi 11 atangura mu kibuga iwiwe kiretse uyu Kylian Mbappe Nadine Hoysen aje kwagira ikibazo cy'imvune n'uwitwa Carreras ndetse n'uwitwa Militao na Chouameni ariko abasigaye bose ubona ko barahindurwa uko bukiye ko bwije ubwo koko uyu wewe Xabi Alonso ibintu byo kuguma hindagura liste buri kanya wewe ntibishobora kuzomugira ko ingaruka mu rukino nkuru rwa El Clasico novuga kubona nk'umumenyereza Xabi Alonso atarashobora kwagira 11 de départ agumiza akavuga ati je iyo 11 de départ niyo ngumije ko akeshi birashobora guhinduka urashobora kuzana umukinyi ugashobora kubishiramwo elema ukaje usanga iyo elema ije kubihurana na FC Barcelona ukaje usanga FC Barcelona irorohewe kuri iyo elema ugasanga iyo elema niyo ari gutera ibibazo FC Barcelona ariko ciyushiramo uyu bishobora kumutera ingorane uri kuraraba ndabona yuko kabisa ico kintu uvuze nico arakekeranya uri kuraraba mu rukino kuno munsi ubona Vinicius ugweje ukabona Rodrigo urumva ni ibintu ubona yuko aguma kekeranya sinzi yuko abari karapima ariko iyo maze gufata umwanya wa mbere muri La Liga ukaba umeze neza muri Champions League ibintu byo gupima ntibiba bigakuriye kuguma ubikora kuko ushobora kubikora bigashobora kugutera ingorane ngira twarabonye nko kuri Atletico Madrid match yayinaniye uko nyene yafashe Arda muhengeka ku ruhande amukura urumva miri Atletico Madrid kirayifata ugerageje kuraba ujya mupira no kwa Atletico Madrid yaciye yunguka cyane gusumvya Real Madrid kuko yarakuye yo Arda umukinya kenisha attack rero novuga ati hamwe yoza muri Clasico atashoboye kubagira 11 de départ yizeye yahaye icizere n'umundi birashobora kumugirira ingorane ugasanga FC Barcelona irashoboye kwironkera kunguka igashobora kubica muri izo nzira igashobora kuba yamutse Geno vyita kari nk'intege nke kuno menyereza Xabi Alonso umumenyerezi ni yaba ari mushasha muri equipe ntashobora kumara nkino zitatu zine ataratora 11 de départ twaribonye Dientas Freak amaze gushika mu Barcelona nivyo yaratangwa yatsinda biri kuri kimwe mugabo equipe ntigera hinduka harageze igihe Barcelona ikina wabuze ati equipe itangura niyi no kwa Carlo Ancelotti nimba atabibazo vy'imvune bihari abakinyi batangura mu kibuga equipe ya Real Madrid yakina ubazi muri Manchester City n'izindi equipe nka Arsenal ivyo babizwi rero ndabona nko bishobora kuzomuka ko nko vyamukozeho ku rukino rwa Atletico de Madrid burya kwa uhindagura equipe nta stability ishobora kuba mu mugo nibaza yuko kuri Xabi Alonso ico kintu nico kuba ubugeze kuri junior 10 nibaza yuko yengirageje kuba ndaba system yakinye kuri ntuze iyi match ya Juventus boneka yuko ari match yari yapanze neza nuvuga ati basi ni buri nyimba zo yabuze liste atanguza agerageza ashobore kuba atanguza iyi liste nivyo nabonye abari Real Madrid beshi bagumye bidoga
ngo Franco Mastantuono ngo kijya kibanza ngo vyamunaniye ariko nabonye Brahim Diaz kuri match ya Juventus nivyo ntiyarose igitsindo reka ko defense nziza ya Juventus n'umunyegori mwiza wabo barayifashije batsindwa ibitsindo bike umunyegori yagize amasave ariko vyaboneka ko Brahim Diaz ari umukinyi yinjiye muri surface agatera imipira akagwana usivye yuko uboneka yuko kijya kibanza ubundi Zabi arunze uraboneka ko ari umuntu yizera Franco cyane n'umundi ushobora kumubona atanguye arakunda Franco cyane biboneka ko ari umukinnyi ariko je mpora nibaza impamvu akunda gukinisha no mwana akiri muto Franco Mastantuono mu gihe tumaze kubona Brahim Diaz igihe cyose yahawe umwanya kijya kibanza gikina neza gusumba no mwana ubwo vyo nibishobora kuzomukura kuzana abana nk'ujya mu rukino nka El Clasico novuga kuri Franco Mastantuono nivyo azari Clasico yiwe ya mbere azoba kinye kuva muri Argentine nibaza yuko kuri ntuze kuri Zabi Alonso arashobora kuzobihindura agashobora kuba kinisha igihe liste ya Juventus hari n'amakuru avugwa yuko uwitwa Rodrigo nubwo atashoboye kuba habwa umwanya wo gukina ku rukino rwa Juventus de Turin ariko hari amakuru ariko aravugwa cyane yuko burya umukinyi Rodrigo Gueze nawe ashobora gutotangura mu rukino rwa El Clasico cyayo mahirwe sinshobora kuba ndamuha amahirwe kazotangura biragoye cyane agashobora kuba kinisha birashobora kazoca kinisha Vinicius na Rodrigo hama Mbappe akabakinisha ari batatu ariko gukinisha Rodrigo Vinicius ukamushira hanze akinishije Rodrigo Vinicius akamushira hanze equipe ya FC Barcelona ashobora kuzocibafata neza ubundi Vinicius yaragakuriye kuzomutanguza kuko Vinicius numwe mu bakinyi bahuye na FC Barcelona vyaboneka ko ari umwe mu basatirizi bagora FC Barcelona yagenda itega Vinicius yavuga ati Vinicius ni kwiga kumuhagarika biragoye kuri Rodrigo kuzomutanguza mbona yuko nubundi Rodrigo atanguye yo batanguriza rimwe na Vini kumutanguza hanze Vini biragoye cyane mbona yuko Rodrigo azoba ari kuri back ubwanje kuri kote ya FC Barcelona umukinyi batijwe n'umugwa wa Manchester United ariko arigenza neza muri no minsi ariwe Marcus Rashford ni Marcus Rashford muri no minsi ubona ko niwe mukinyi asa nk'ufise ibiharuro byiza cyane niwe wa mbere wa Barcelona mbega Marcus Rashford wewe tumwitege kwiki muri no rukino rwa El Clasico yiwe ya mbere agiye kuba kina nk'umukinyi wa FC Barcelona vyanka vyakunda Marcus Rashford ategezwa gutangura rugarukina ati gute nivyo Ferran Torres nawe nyine ari mu myimenyerezo yaragarutse ariko kuri Ferran Torres nibigaragara ko Ferran Torres afise amahirwe yo kuzotangura rugarukina ubundi atake ya Hansi Flick irashobora kuzobira ko Rafinha Lamine Yamal Marcus Rashford ku numero 9 Rashford novuga ati izajyo muri FC Barcelona ryabaye inyungu nyinshi cyane kuko beshi baravuga ati none Rashford muri FC Barcelona azokora iki yatanguye nayiboneka umengo umva ntarafatisha neza ariko kugeza ubu niwo musatirize FC Barcelona ifise myiza afise ibitsi amaze kubagira uruhara rw'ibitsindo 10 amaze gutsinda ibitsindo 5 atanga assist 5 yo kuri Marcus Rashford nabonye ijambo yavuze ngo ndashashaye gukina Clasico n'urukino rwiza ndashaka gukina na Real Madrid nabonye bagiye baramubaza imbere yuko barariga inkino za mbere mu majone ya 4 nka 3 barigeze kumubaza ati mbega Marcus Rashford nubwo aho urukino kani aravuga ati ndakaniye urukino rwa Real novuga ati rero kuri Marcus Rashford kuri Clasico yiwe ya mbere abakinyi beshi baza muri FC Barcelona baje gukina Clasico keshi birakunda kubahira arashobora kuronka igitsina cyagashobora kuba tanga assist novuga ati kuri Marcus Rashford n'umukinyi Real Madrid yo kwitondera kuko ni namukinyi akunze kubaboneka mu nkino zikomeye nawe nuko rero bizoba byifashe mu gihugu cya Espagne abona ko umugwi wa Real Madrid zoramuka wakira umugwi wa FC Barcelona ku kibuga cyabo Santiago Bernabeu reka tuve mu gihugu cya Espagne twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza naho aho hategekanijwe inkino zigiye zitandukanye duce gatonya ku mugwi wa Manchester United umaze inkino zigera kuri 2 muri Premier League uri kurigenza neza ibintu bataheruka vuba rero ugiye kuba wakira umugwi wa Brighton and Hove Albion umwe mu migwi usanzwe nabangamira cyane no mugwi wa Manchester United mbega Ruben Amorim we twumwitege kiki tuvuge ko yoba ariko aravyura buke buko mugwi wa Manchester United kuri Ruben Amorim nuvuga guhura na equipe ya Brighton imwe mu equipe akunze kuba agora abamenyereza ba Man United ugerageje no kuraba abamenyereza babiri abamenyereza babiri baheruka kuza muri Manchester United bananiwe na equipe ya Brighton Arabia Brighton Arabia ni imwe mu equipe akunze kubagora equipe ya Manchester United nuvuga kuri Ruben Amorim azoba afise ikizere cishi kuko kuza kuba yatsinze nka Clasico yo mu Bwongereza agatsinda equipe ya Liverpool hama kacaza agahora na equipe ya Brighton birashobora kuzomuha amahirwe menshi yo gutsinda Brighton ariko Brighton nayo ni equipe ikunze kubiba surprise komeye cyane kuri Manchester United n'urukino bakunda kuba bakina barakanira urumva equipe ya Brighton huye na Manchester United
aba ari match biri decisive novuga rero kuri Ruben Amorim nyimba agomba ko Manchester United tuyibona mu bihe vyiza tukizera ati Manchester United iragaruka mu mwanya mwiza ubundi runo rukino rwa Brighton arashobora kurutsinda ndiko ndagerageza ndavye inkino zibira heruka kubatsinda birashobora gutanga ikizere ko equipe ya Manchester United ni weekend ishobora kuzigatsinda equipe ya Brighton je ndayiha amahirwe pe. Ya ni Liverpool nayo imaze inkino zigera kuri zitatu muri Premier League itazi gutsinda itazi inota na rimwe uko risa igiye kuba ikina n'umugwi usanzwe nawo nyene utavyorosha muri Premier League umugwi wa Brentford. Liverpool na Arne Slot koko baraza kuba batsinda no equipe kugira ngo bisubize umutamana nyuma ya journée zigera kuri 3 na rimwe baronka. Aha rero abantu baparira mu nyumve abantu mutigira mu nyumve equipe ya Brentford gura na equipe ya Liverpool hacha ndaba Liverpool inkino heruka gukina Liverpool no mu gukomeye nivyo baratsinze Frankfurt vraiment match batsinze Frankfurt narayirave ibitsindo batsinze n'ibitsindo novuga yuko vyoroshe cyane ibitsindo baronse ku makorne kandi hatsinze n'aba defense cyane kurusha abasatirizi na Konate biboneka yuko iyo umaze kubona aba defense aribo batsinze mu mugwi cyane biboneka ko attaque yawe iba yaratakaye ubundi kuri equipe ya Brentford nabonye kinama counter attaque meza kandi duga neza cyane mu nkino baheruka gukina usivye urugwa Man City rwabaye urukino rwabananiye cyane runo rukino batsinzwe na City kimwe ku busa izindi nkino Brentford irazitsinda cyane rero novuga ati ku bantu batigira equipe ya Liverpool ni vyira cyari ya gatatu ifise mbere n'amanota meza ariko ku bwanje equipe ya Liverpool hari ingorane muri miliye ndetse na attaque boneka ko abakinyi badahuza neza boneka yego ni equipe irakina byatangwe ndetse Premier League igitangura byaboneka ko Liverpool itsinda ku kanyuma yamahimva itakomveka itemeza abantu ugerageje kuraba n'abakinyi baguze aba Isaac aba Florian Wirtz novuga ati kuri equipe ya Liverpool nyimba bafise Brentford abantu bumve yuko runo rukino batoha babuka ngo urumva ngo Liverpool yaratsinze ntuze ngo Frankfurt ngo reka ndayi Brentford mwa abantu mendaha iyi ni match mushobora kubona nire canke Brentford gatsinda Liverpool Brentford izokwakira ndabi ni Brentford zokwakira Liverpool ubumbwiye niko ntazogaruka uzobumbwiye niko nyene byoshika nkagaru umbwira runo rukino ko rwarangiye ni Arne Slot tubona yuko nawe ikibazo cy'amaramplacement kiramugora cyane n'umuntu ubona ko ashobora gutsinda ibitsindo bigera kuri 2 byose bakaza bakabigombora ni witwa Arne Slot kuva shika mu mugwi wa Liverpool ubone ko ikibazo kijanye n'amaramplacement kiramugora araza gatsinda ibitsindo 2 bakabigombora mu nyuma mu minota ya nyuma akaza karonka ico gitsindo ca gatatu gihesha insinzi twarabonye ku match ya Brentford witwa Semenya bagombora igori bakaza kuronka igori zibiri za nyuma mu minota ya nyuma kuri Newcastle ku match nka za Everton rero ni Arne Slot mvuga ko nta nakimwe batamuhaye bamuhaye abakinyi bose bashoboka mugabo ni equipe mbona ko ishobora kuba iri kiramunanira buhoro buhoro ino equipe ya Liverpool rero novuga ko nimba vy'ukuri nawe ashaka kwemeza abantu ko ari umumenyereza mukuru yahawe abakinyi nico gihe cyuko asubira kugaruka muri competition nako Arsenal yo iri serie ku gikombe no mwaka iri serie ku gikombe twitege ko rero witwa Arne Slot nawe ashobora gusubira gutwenza abakunzi ba Liverpool muri nondwi nyuma y'ejo zigara kuri 3 ya novuga kuri Arne Slot nivyo nari mpejeje ko mvuga ko ari urukino ruzoba rugoye ariko Arne Slot nimba ari karakwiza inkino zitatu adatsinda muri Premier League urumva nawe azoza afise pressure kuri Brentford kuko Brentford ikamunanira ubundi amahirwe ku bafanzi ba Liverpool bazori karagahonuka ko bazoshobora kuba bakora ko igikombe ca Premier League novuga ati ingorane no mugabo ari karagira ni vile yatwaye Premier League mu mwaka wahera ariko ingorane yagize ni ingorane ndiko ndabona isa nk'iyo Ancelotti yagize muri Real Madrid igwirana ry'abakinyi benshi beza muri effective yawe irakugora cyane ubu uri kurahitamwo hagati ya Igoye Kitike na Alexander Isaac ubutanguza ubwo mukekeranya Miriye Makarista na Florian Wirtz urakekeranya uyazotangura uyu nzomwicarika urumva ari muri zangurane twaye ko turavuga nubwo Real Madrid iri kiratsinda Xabi Alonso byane byo kugumuhindagura ariko vya Xabi Alonso ntibisa na Arne Slot Arne Slot afise equipe nziza nyimbi urayatwoza na profile equipe ifise abakinyi beza Liverpool yo biyambere kandi yashuye n'amafaranga menshi mu matransfer rero novuga ati nico giye ko Arne Slot amanza kiyumvira neza kicara ati nikantore abakinyi ngendegwa ko uwundamuhaye ikize nyimba Igoye Kitike ari wazotangura Isaac akicara ugafata ivyo nyene rero novuga ati kuri match yoyo azohura na Brentford ni match igiye kuba imwereka neza yuko ashobora kuba atanga vyiza muri Liverpool canke bibi kuko nyimba azotsindwa Arsenal na City bagatsindiye weekend kuzoba ariko ari muri course ni imigwizo ariko biramugora cyane
Arne Slot ikindi kintu je no muvuga ko ni Yeah. umuhereza buryo umaze kubona atinya gukora remplacement cyane ku bakinyi bamwe bamwe ndavuga nk'umukinyi yitwa Mohamed Salah n'uwitwa Cody Gakpo. La Forbes kuri match ya Manchester United urabona ko Mohamed Salah si hari match yamunaniye kuva mu ntango, kunanirwa amagori imbere y'ipoto, ntashobora gutanga assist agashaka kwigumiza ku mupira. Uwitwa Cody Gakpo nivyo yarashobora kuba gombora mugabo nubwo yashobora kuba gombora ico gitsina ni wa mukinyi ubona ko akenshi si wa mukinyi ashobora kumara urukino rwose mugabo ko ari abakinyi babiri ubona ko biramugora cyane gukora remplacement, navyo nyene biri mu bintu ategeza kwicara akiga. Nivyo umukinyi n'umukinyi arashobora kuba afise profile nini gusumba abandi bakinyi, ariko iyo vyanse mukuremo. Rero tubana ko ni ngwane y'indafise arafise ubwa kuza arakora remplacement. Naje kubona ndanatangara navuga ati yafashe ingingo yagishinga nayo kuba yarashoye no kubatanguza hanze uwitwa Mohamed Salah ku rukino bahura no mugwi wa Eintracht Frankfurt. Rero novuga ko nimba vyukora akeneye kwiruka ku migwi nka za Arsenal, konta ku mukinyi ari muri forme, urafise Isaac yatanguye hanze agatangura Ekitike, ufise Federico Chiesa. Wende naguceriyemo hagati ya Isaac uravye Liverpool tuvugisha kuri Liverpool muri attack abakinyi babiri gusa nibo novuga ko nogira ati tirere hamwe no banka Arne Slot Igo Ekitike yotangura no Gakpo nibo bakinyi beza Liverpool ifise. Ubundi ibi vya Mosara ndetse na Alexander Isaac nabitekerezeho nyimbe yarafashe Mosara mutereka hanze kuri match ya Frankfurt bakaca baza bakayitsinda no mundi kwa Brentford nagerageza uko nivyo vyaboneka ko Salah biraboneka ko ino sezo ntari karakonveka nkuko yakonveka sezo yahera. Novuga ati rero kumwicarika nafata ingingo urumumenyereza mukuru ntujye umutima cyangwa ngo yumva ngo uvuga ati ngo uyu mukinyi no mu Grand Star ngo yatanze vyinshi muri equipe mera nka Pep Guardiola urabona iyi liste wana liste atanguje no munsi ukazobone cyarahinduye ukavuga ati nko ko umumenyereza ahinduye uyu mukinyi kandi yari yamukinishije. Ubundi rero niyigara aba bakinyi bari en forme nturabe profile ngo Isaac namuguza amahera menshi Igo Ekitike ku nimero 9 niho mukinyi meza Liverpool ifise yaraga kuri yata. Erega nubundi Isaac uravye uburyo yajemo nibijanye ni induru zawe muri transfer yiwe uburyo yari yicaye kwa entraîner makora si umukinyi bavuga ngo yoca konta ku bunyene deje urafise umukinyi nka Igo Ekitike umukinyi agutsindira ibitsindo uko bukeye uko bwije why utamutanguza mu kibuga hama Isaac ukaza ukamushira muri rya minota ya nyuma y'urukino ufise umukinyi nka Federico Chiesa ego data Salah yatanguye none Salah vyanse uzomugubiza mu kibuga ufise umukinyi Federico Chiesa. Cody Gakpo nivyo yakinye mita ya mbere neza gushika ku moto wa 60-70 ufise umukinyi nka Ngumo ufise bakati Jones bari hanze ufise wa Freni visa ashobora gukina muri kijya kibanza pourquoi pas udashobora guhindura system umukinyi kugira ngo mu ruhurira ashobora gukina. Erega umukinyi vyanse nahabihera warabonye kuri Brentford match yuguresha no kuri match ya Bournemouth yugura champion yaje kubatsinda yinjije mu ngumana witwa Federico yarasomye urukino neza cyane. Rero ni navyo bimusaba uwitwa Arne Slot nabanza tahure kabisa ayikoreshe neza. Nuko rizo vyifashe kuri kote y'umugwi wa Liverpool ndetse na Brentford. Arsenal ubona ko izokwakira umugwi wa Crystal Palace umugwi nawo nyene utavyoroheje mu gihugu c'Ubwongereza. Arsenal ubona ko iri kuriruka ku gikombe, ni Arsenal ubona ko igiye guhura n'umugwi wa Crystal Palace mu rukino nago nyene utazobagoroshe nubwo azoba bari kuri Emirates. Nubwo kuri Arsenal Michael Arteta agiye kwahura na Crystal Palace equipe ya Niger Liverpool ni equipe igoye mu Bwongereza. Itwara igikombe Manchester City. Itwara igikombe Man City. Michael Arteta gusa ikintu nabonye kwa Michael Arteta ku nkino zikomeye arazitsinda, ariko ino migwi mito nk'izi za Crystal Palace za Brentford twararavye urukino baherutse kuba bakina na Fulham yatsinze igitsindo kimwe ku busa biba birarangiye. Rero ubu hagiye kwahura na Crystal Palace equipe iri kiki na Europa equipe ihagarika imigwi ikomeye hano mu Bwongereza utwara igikombe ca FA Cup nka Manchester City kuza bagatwara Community Shield Liverpool ni equipe ikomeye cyane. Imba rero Michael Arteta agomba kuziga mu mwanya wa mbere ni gutsinda equipe ya Crystal Palace. Equipe ya Crystal Palace kamunani equipe ya City gatsinda birashoboka ko Arsenal izo kwisanga musi ya Man City. Nubwo atire kuri Crystal Palace no rukino Arteta agomba gutegura kuko Arteta zimwe mu nkino zamazimubuza gutahukana Premier League si imigwi ikomeye mbere ni imigwi mito imigwi mito irakunda kumugora. Rero novuga kuri Crystal Palace ni igipimo cyo kuraba Arsenal eske Arsenal irashobora kuzoguma muri kijya kibanza canke izokivamo katurindire. Urundi rukino twovuga ni Manchester City zo kwakirwa n'umugwi wa Aston Villa kuri Villa Park. Mugani Aston Villa ubona ko nayo nyene iri mu bihe
bitoroshe nejo bundi muri Europa Conference yaje kuba itsindwa rero Manchester City nabona ko yagarutse mu buke yari mu bihe bitari byoroshe mu miseza ariko muri no misona ko iri kiratsinda imaze hafi journée zigera kuri 2 mba 3 zikurikirana iri kiratsinda ni Pep Guardiola nabona ko agarutse kandi muri course yo kugwanira igikombe n'umugwi wa Liverpool na Arsenal novuga kuri match ya Manchester City na Aston Villa ni match izo bidasanzwe novuga kuri kumumenyereza Emery Unai wa Aston Villa iboneka ko equipe itatangwe neza nkuko twari tuyize Aston Villa ariko equipe ya Manchester City ni equipe yamaze kubigarukana kariro ko gukina za nkino zikomeye gatsinda nyimba bafisuye rino zina Erling Haaland ariko aramara inkino 12 yinjiza igitsindo novuga ati kuri equipe ya Aston Villa kuba batashoye kuba bakonveka muri Europa League ariko nabo nyuma y'urukino baratsinze Tottenham Hotspur ibitsindo biri kuri Kem Tottenham Hotspur nivyo ni equipe kunze kubigora Manchester City ariko nivyo cha biduhishusho ngo batsinze Tottenham bazoca batsinda Manchester City Man City ni ya kabiri ubi irikira higanwa na Arsenal Arsenal isumbye amanota 3 novuga ati kuri equipe ya Manchester City bagomba kuzofata Aston Villa bakayaka amanota 3 kandi zimwe mu nkino nabonye bagiye barahura equipe ya Manchester City irabonera equipe ya Aston Villa Manchester City irafise amahirwe yo gutsinda Aston Villa kuko ngirageje kuraba inkino baheruka kuba bakina ni equipe iboneka ko yagarutse en forme reka tubabwire inkino zitegekanijwe uno muri no weekend muri Premier League yo cudufasha turabire izo muri La Liga ndetse no muri Serie A reka ndababwiriza inkino zitegekanijwe nuko umugwi wa Chelsea the Blues ku munsi wa gatandatu zo kwakira umugwi wa Sunderland Newcastle yakire Fulham Manchester United yakire umugwi wa Brighton and Hove Albion igihe cy'isaha 12:30 Brentford yakire umugwi wa Liverpool igihe cy'isaha 3 z'ijoro aho ni ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana ni Arsenal izokwakira umugwi wa Crystal Palace Aston Villa yakire Manchester City Bournemouth Nottingham Forest Wolverhampton Wanderers na Burnley Everton yakire umugwi wa Tottenham Hotspur kabisa birumvikana tugirageje naho kuja muri La Liga Santander bazobageze ku munsi w'icumi birumvikana uyu munsi hategekanijwe urukino rwa Real Sociedad na equipe ya Sevilla hama ku munsi wejo harategekanijwe sinavuze isaha na Real Sociedad na Sevilla aza kuba ari gihe cy'isaha 3 z'ijoro hama ku munsi wejo harategekanijwe urukino kwa Girona na Real Oviedo bazokina igihe cy'isaha 8 hama cyakurikira urukino rwa Espanyol izokwakira equipe ya Elche urukino ruzoba saa 10:15 hama Atletico Bilbao yakira equipe ya Getafe azoba ari gihe cy'isaha 6:30 hama equipe ya Valence yakire Villarreal nigo rukino rwa nyuma ruzokinwa ku munsi wa gatandatu izoba ari tariki 25 z'ukwicumi nejo birumvikana ni saha saa 3 hama ku munsi wa Dimanche ariho beshi biteguriye El Clasico ariko imbere yaho hazomanza ku urukino rwa Mallorca na Levante urukino ruzoba 15 hama itariki 26 urukino bose bavuga ati kabisa nta gusiba nyimbo ofisi ya mamape ni kuyakupa ni equipe ya Real Madrid Santiago Bernabeu izobikira ke equipe ya FC Barcelona azoba ari kare azoba ari 17 n'iminota 15 hama Clasico irangiye muri La Liga bazokomeza Osasuna na Celta Vigo igihe cy'isaha 1:30 hama saa 4 equipe ya Vallecano irangize ku rukino yakira Alaves muri Bundesliga mu gihugu cy'Ubudagi bazogeze kuri journée 8 aho ku munsi wejo uno munsi nako igihe cy'isaha 2:30 z'ijoro mu gwa Werder Bremen zo kwakira umugwi wa Union Berlin ku munsi wejo Eintracht Frankfurt wakire St Pauli Mönchengladbach yakire Bayern Dominique igihe cy'isaha 9:30 zo ku munsi wejo Augsburg yakire RB Leipzig Hoffenheim yakire Heidenheim Hamburg yakire umugwi wa Wolfsburg ndetse Dortmund yakire Cologne Bayer 04 Leverkusen ku munsi w'Imana yakire umugwi wa Club Sportif de Freiburg na Stuttgart yakire umugwi wa Mayence muri Serie A naho inkino zitegekanijwe guhera kuri umunsi wa gatano asemirira za kuba yakira equipe ya Pisa za kwegera igihe cy'isaha 2:45 hama ku munsi wejo wa gatandatu inkino zizobandanya Parma izokwakira Como azoba ari igihe cy'isaha 9 z'umurango hama hakurikira urundi rukino Udinese izokwakira Lecce igihe cy'isaha 9 hama equipe ya Napoli na Inter Milan ni shock izobitoroshe azoba urukino ruzoba igihe cy'isaha 6 yuzuye hama 2:45 kuri uwo musi nyene wejo Cremonese izokwakira equipe ya Atalanta hama ku munsi w'Imana Torino izoza yakire Genoa igihe azoba ari 7:30 hama Sassuolo ize yakire equipe ya AC Roma azoba ari saa 10
hama kuri kirundi rukino Hellas Verona izokwakira ekipe ya Cagliari, hama ekipe ya Fiorentina yakira ekipe ya Bologna azoba ari igihe cy'isaha imwe yuzuye neza, hama urukino ruzohereza azoba ari urukino utazogorosha ekipe ya Lazio Rome izokikira ekipe ya Juventus. Nizo nkino zitegekanijwe muri Serie A. Muri Ligue 1 McDonald nukuvuga yuko uno munsi umugwi wa Paris FC uzakwakira umugwi wa Nantes igihe cy'isaha 2:45 ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 11 zo kumugoroba umugwi wa Brest wakire Paris Saint-Germain, Monaco yakire umugwi wa Toulouse izusanyene, Rennes yakire umugwi wa Marseille igihe cy'isaha 3:5 z'ijoro. Ku munsi w'Imana umugwi wa Lille wakire umugwi wa Metz igihe cy'isaha 10 zo kumugoroba, Angers yakire Lorient igihe cy'isaha 12:15 ku munsi w'Imana nyene, Rennes yakire umugwi wa Nice igihe cy'isaha 12:15, Auxerre yakire Le Havre izusaha nyene na rukino ruzosoza indwi y'icenda muri Ligue 1 n'urukino ruzohuza umugwi wa Olympique Lyon ndetse n'umugwi wa Strasbourg. Reka dushimire mwebwe mwese mwadutijama aso nakanya kanyu kugira ngo mushobore gukurikirana kino kiganiro cyaciye kuri Yaganawe TV. Sinzi ko nawe hariho akajambo utekerano bakunzi bacu ba Yaganawe TV. Reka nshimira abakunzi bose ba Yaganawe TV mariko muradukurikirana, ikiganiro cyagenze neza, tubashimiye. Reka mane kandi kubibutsa gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo mubane kuronka ibiganiro bica kuri Yaganawe TV, ariko kandi mwumvise yuko twabashiriyeho akaganuke ku muntu azotomboza ibitsinde bizoneka mu rukino rwa El Clasico ruzohuza umugwi wa FC Barcelona ndetse n'umugwi wa Real Madrid. Andika muri commentaire ibitsinde bizoneka muri urwo rukino ndetse usige ni nimero ya limikashi yawe, naho ubutaha mu kiganiro kizokurikira cyo ku munsi wa mbere.